Bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi abaramutse ndabahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno musi wa dimanche. Nizere yuko abantu benshi muherereye hose mugenda mugira ibihe vyiza, ndazi yuko abenshi muri mu buruhuko, reka ndabifurize kubandanya muryoherwa na ka weekend keza cyane. Nkuko bisanzwe murabizi yuko mu mwanya uheze twari kumwe tubabwira makuru agezweho. Ubu nyene ndagarutse kugira ngo ndababwire cyane ariko aravugwa muri teritware ya Fizi. Muri teritware ya Fizi kubirindiro vyatwigwaneho na no muhari w'inyeshamba za M23. Murabizi yuko zamaze kwihuza, zihejeje kubona ibara novuga yuko dasanzwe, aho zagabweho ibitero simusiga ndetse bahaburira ingabo zitari nke, ingabo nyinshi cyane, ndetse ivyo birindiro bahita bavyamburwa mu buryo bwihuse. Boneka neza cyane yuko izinyeshamba ziriko ziragabwako ibitero simusiga kabisa. Ubona yuko ino coalition ya FARDC ubu iriko iraza kuyindi mpwemu idasanzwe. Sike cyane mino mitwe ko turababwira operation ziko zirakorwa n'ingabo z'u Burundi, ariko mwumve yuko arizo zakoze ino operation yo mu Minebw mu birindiro vya M23 ndetse na twigwaneho, aho bakomeza kubita bababaza kabisa. Ni n'umubabaro mwinshi cyane na cyane ku banyamurenge, kuko bariko baragabwaho ibitero mwino minsi bikomeye inyuma yo kwihuza nuno muhari wa M23. Ibi biri mu makuru twashoboye kubategura neza cyane mu buryo bwiramvuye, ndetse umusasanguzi araza kutubwira ivyinshi byashoboye kuhononekarira, ndetse anatubwire uburyo ino operation yakozwemwo. Ndabizi yuko abantu benshi iyi nkuru mutabashije kuyimenya, ariko ndazi ko mbaye wa mbere ndayibazaniye kuko ndayihawe n'abari ku mirongo y'urugamba. Rero murabizi simba ndumwe, by the way, mba ndi kumwe n'umusasanguzi kugira ngo adufashe tubashe kumutahura ibyo bitandukanye mu buryo bwimbitse. Nuko murabizi rero ntangura ndamutsa cyane abantu bose badukurikirana, yaba bari mu Burundi, mu Rwanda, muri Afrika yose muri rusangi, muri Saudi Arabia, Oman, hariya mu mugabane wa leta zunze ubumwe z'Abarabu, ndavuga muri tuje muri Europe, za Canada, za Belgique. Ndabizi yuko hari abantu badukurikirana cyane kandi bakomeza kutwereka yuko turi kumwe gatanu kuri gatanu. By the way, hariho n'abatwunganira ivyiyumviro, kuko murabizi yuko iyi B-Info Plus ari ijwi rya bose. Umuntu wese afite iciyumviro cyangwa itekerezo turashobora kumuha umwanya akagishikiriza abasanzwe badukurikirana ikagera kure cyane hashoboka. Rero nabwiye ko ntabandi umwe bandi kumwe n'umusasanguzi kenshi cyane, ariko ntabwo turi kumwe muri studio. Yampaye ubutumwa rero nagakira bashiramo kugira mwumve ivyashoboye gukogwa hariya muri teritware ya Fizi, neza neza mu misozi ya Minebw. Bana musanguzi, reka ngo ndakoramutse cyane, ndetse uhita ubwira n'abadukurikirana ivyashoboye gukoreka hariya hejuru mu Minebw. Amahoro cyane bwana journaliste, reka nongere ndakuramutse ndakwipfuriza kugira ibihe byiza kuri uyu munsi wa dimanche w'igenekerezo rya 18 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2025. Reka ndamutse n'abadukurikiranye aho bari hose, nabo nyene nkomeza kwipfuriza kugira ibihe byiza, umunsi w'Imana mwiza nkuko benshi babivuga, cyangwa se wa dimanche mwiza. Mukomeze kugira aka weekend keza, mbere munitegurire kukarangiza amarembe. Bwana journaliste, inkuru ndabazaniye novuga yuko ikomeye cyane gose, mbere novuga yuko ibisaka by'imbwa vyahiye hajya hejuru muri territoire ya Fizi, neza na neza mu Minebw. Ibisaka by'imbwa vyahiye kabisa, habaye akantu kumutse ku bagwanyi b'umuhari twigwaneho ndetse hamwe na M23 bariko barafashanya hamwe na Red Tabara. Uyu munsi hakoretse akantu k'amateka nibaza ko ari ntibagiranwa, nikazopfa kavuye mu mateka y'uyu muhari twigwaneho na M23 hamwe na Red Tabara. Ndazi ko abantu benshi mufise amatsiko yo kumenya ingene vyagenze. Amakuru dufise kandi yizewe
ndetse anatohoje neza nuko FDNB bari kumwe na wazalendo bagavye ibitero bikomeye cyane gose, dushobora no kuvyita mbere sindamusiga ku birindiro byatwigwaneho na M23, aho bari kumwe mbere na Red Tabara hariya hejuru mu misozi muri territoire ya Fizi neza na neza mu Minembwe. Operation Bona Journaliste ni operation iteye ubwoba, kandi novuga ko n'abatashoboye kwasiga ubuzima bo muri twigwaneho na M23 bagwaye ihamuka kuko bahatakarije ingabo zitari nke, inkomere zozo ntizinavugwa ntizinagira n'igitigiri. Amakuru mfise rero Bona Journaliste nuko aba FDNB mu bucagucagu baduze baja mu Minembwe, aho amakuru mfise avuga yuko kugira bashoboye gushika mu Minembwe baciye muri Rugezi, hama barakomeza baraduga bashika mu Minembwe, aho bagavye ibitero biremereye bakoresheje inkoho ziremereye ndetse n'amabombe atamenyerewe gukoreshwa muri burya buce. Amakuru rero yizewe nuko M23 natwigwaneho hamwe na Red Tabara ubwo nyene baciye bahasiga cyangwa se bahatakariza ingabo 81. Aya niyo makuru dufise, kandi nemeza yuko ariho kwizera. Uwibaza yuko nawe afise ayanyuranye n'aya, duce duhura muri commentaire ashobore kutubeshuza. Amakuru abandanya avuga yuko hejuru y'izi ngabo 81 zashoboye kuhasiga ubuzima, abakomeretse bo ni benshi cyane gose. Abashwe nabo kurokoka ku icumu cyangwa se abarokotse ku masasu n'amabombe nk'uko benshi bamwe babitubwiye, baciye batakaza n'ibirindiro barata baromoka. Ubu tuvugana rero Bona Journaliste n'abadukurikiranye nuko ibi birindiro ubu bibarizwamwo abawazalendo. Ni operation yabaye akanya gato kuko bari bayiteguriye neza kandi ku buhinga bwo hejuru, aho bamaze gufata bino birindiro aba FDNB ntibahamaze n'umwanya muremure, baciye bisubirira inyuma ibirindiro baca babisigamwo abawazalendo. Bivuze ko rero muri kano kanya abawazalendo nibo bariko barigina intsinzi, banigaragura bagira bikoze two bashatse muri bino birindiro byahoze ari ivya Red Tabara nivyo natwigwaneho hamwe na M23. Bona Journaliste, tumaze iminsi turiko turerekana yuko abawazalendo bari mu kazi kose, kandi yuko bisa nkaho batanguje intambara gushasha, kuko baguma barasa akanya ku kanya, umunsi ku munsi ku birindiro bitandukanye by'izinyeshamba zatwigwaneho na Red Tabara cyangwa se na M23. Aha ni muri Kivu y'Amajyepfo, Sud Kivu. Aha nomenyesha abadukurikirana yuko kuva igihe abawazalendo bafashijwe na FDNB bashoboye kwirukana iyi twigwaneho na Red Tabara muri Rugezi, nta munsi n'umwe bigeze wijana batariko baragaba ibitero, aho bagiye batatanira ndetse no ku birindiro byabo bisanzwe biri muri za Minembwe n'ahandi hatandukanye. Twibutse kandi abadukurikiranye yuko kuva ku munsi wa Vendredi, igenekerezo ni rya 16 nimba ntihenze, niho FRDC yasubiye kongera guhagurutsa indege ya Sukhoi Su-25 hamwe na drone z'intambara kongera kurasa ku birindiro bitandukanye by'izinyeshamba za M23 hamwe na twigwaneho bari kumwe na Red Tabara, eka n'indi migwi itandukanye. Aha twamenyesha yuko haba hejuru muri territoire ya Fizi barashoboye kuhaga ibitero biremereye cyane, aho baturiye kambi ya gisirikare twokwita base yiyi twigwaneho. Tubibutse kandi yuko no muri Katogota, aha ni muri Akamanyora, naho nyene izi drone zarashoboye kuhakorera ibikorwa bidasanzwe mu gushwiragiza enyeshamba za M23 na RDF, aho mbere bamwe gushikana n'ubu bariko baratoragurwa mu mashamba yegereye iyi Katogota na Kamanyora, abandi baguma babegeranya
mu gisagara ca Ruvungi aho novuga bataye umutwe, batazi iyo bariko baraja, batabona n'ivyo barimwo. Bona journaliste, uyu munsi dufise amakuru menshi anatandukanye, niyo mpamvu tugiye kuza turacucikiranya batwihanganire, ntabwo ariko twari dusanzwe dukora mu mikorere yacu. Inkuru imwe yose twayikora ukwayo, ariko kubera tubona yuko inkuru ari nyinshi uyu munsi aho mu gihugu ca Kongo, niyo mpamvu twabasaba ko mutwihanganira tuze turazicucikiranya. Uyu mwanya tuko turavugana bona journaliste n'abadukurikiranye, nashaka dusimbire mu gisagara ca Uvira nkuko wabivuze, aho uyu munsi nyene hafashwe abandi bagwanyi 5. Nama navuze yuko Uvira nibayicukeko, ndavuga M23 nifute mu mutwe yuko izofata cyangwa se izokwigarurira kino gisagara ca Uvira, kuko ibintu bariko barahabonera nuvuga yuko ari amahano ageretse ku yandi, kuko bariko baranahapfira bazira ubusa, basha ataco bokora. Hafashwe rero bona journaliste abagwanyi 5, aho mbere bari bazanye ubuhinga, abo bise ko ari ubuhinga bukomeye cyane gose, ubuhinga buhambaye, kuko bari bigize impunzi zahungiye muri Uvira zivuye muri Kaziba. Aba rero FDNB cyangwa se iperereza rya FDNB ryashoboye kubatoza intoki, hama babatwara muri interrogatoire, aho bashoboye kumena amabanga y'ivyo barimwo, ibyo bariko barakora hajya mu gisagara ca Uvira, aho bavuze yuko bari barungitswe muri Uvira kugira ngo bashobore gutata barabe aho FDNB n'abawazarendo babitse ibikoresho vya gisirikare basanzwe bariko barakoresha, ndetse banarabe n'ahari ibirindiro vya FDNB n'abawazarendo. Ariko kubw'amahirwe make ntabwo bashoboye gukora igikorwa c'abatwaye muri Uvira, kubera yuko intagoheka za FDNB zaciye zibakozako intoki. Ubu mbere bakaba bagikorwako n'ayandi matohoza kugira ngo babaronke ko amakuru mu buryo bwimbitse. Bwana journaliste, nkunze kuvuga yuko iki gisagara ca Uvira mu by'ukuri nirimbukiro ku bana b'igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'abakongomani bake bakurikiye ubwije mu kuja kwifatanya n'aba basirikare ba RDF muri kino kintu bashoboye kwita ngo ni M23. Abatari ko baragwa ku rugamba bariko barafatirwa mpiri mu bikorwa by'ubutasi barungitsemwo n'iki gisirikare cy'u Rwanda arico RDF mu gisagara ca Uvira. Abandi nabo ndavyiteye ko bariko barapfa biyahuye, kuko uwiyishe ntanagandarirwa, nibo bariko bishora kuri songoye, mu gihe basanzwe bazi yuko Uvira yamaze no kubayobera, yamaze kubabera akananira abahinga, kuko inzira zose bariko baragerageza kwinjiramwo ngo bikunde yuko bafata kino gisagara ca Uvira ziriko zirabata kuwa amazi. Ahantu nabamenyesha yuko muri Katogota naho ibintu ntabwo byifashe neza, usibye yuko ntarashobora kuronka amakuru y'imvaho. Ndafise amakuru avuga yuko muri Katogota M23 yahagurukiwe, nizera yuko mu masaha ari imbere nza kubashikiriza amakuru, kuko nzoba nayaronse mu buryo buramvuye. Reka rero nshimire mwebwe mwese mukomeza kubana natwe muri bino biganiro byacu kuri Info Plus. Ndabasaba yuko abaterakora sabone mwobikora, kuko akandi ko karyo mutarindiriye ko abagenzi banyu baza barabahereza ibiganiro, kuko nawe urafise uburenganzira bwo kubyironkera umwanya wose tubishize ku rubuga. Niba gukora subscribe uzokwama uza uraronka notification umwanya wose dushize bino biganiro byacu ku rubuga rwa YouTube. Hama ndabasabe duhure muri commentaire, umwe wese abivuge uko avyumva, abyandike uko abibona, duhanahane ivyumviro, aho tuba twagoretse mutugorore, aho tuba twihenze naho nyene
muhadukosore, hama aho twabikoze neza naho muhadushimire, muduze imitima nkuko mwaba mwabikoze. Abandi murambona baduza n'amashugwe, reka rero ndabikebanure, nizera ko tuza kongera mu yandi masaha ari imbere mu bindi biganiro byacu. Ciao ciao.